Haleluya groupe b'amaso shengero ry'Imana abera bose ndagira ngo muri uno mwanya dukomeze aho twari tugejeje mu cigisho kivuga ngo uko isi izobona ibara y'ibiheta gatatu. Murazi ko turi mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohana aho turiko turiga inzamba ndwi. Izi nzamba ndwi duherutse kwiga tugeza ku nzamba igira kane. Hanyuma rero inzamba igira gatanu yatanguranywe n'itangazo. Itangazo rivuzwe mu buryo butatu. Iri tangazo rirakomeye. Ndagira ngo ngabisha abantu barimo barasoma ano majambo n'abakurikirana izi nyigisho mwese mukurikirana ya majambo n'amajambo akomeye y'ubwiru n'amajambo yavuzwe gatatu ati ibara rigiye kubonwa n'abari mw'isi. Ibara rigiye kubonwa n'abari mw'isi. Aya majambo aboneka mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohana igihimba c'icenda. Turasoma tugarutse hejuru ku murongo wa 13 wo mu gihimba c'umunani. Niho Yohana yaravye mw'ijuru maze ngo agizatya aza yumva inkukuma iguruka yatiriye ijuru ivuga n'ijwi rirenga iti ibara riza kubonwa n'abari mw'isi kugayandi majwi y'inzamba z'abamarayika batatu bahava bavuza. Izi nzamba nizo tugira ngo tuganireko. Izi nzamba mwene data kubera iki izi nzamba bazivuze muri ubu buryo? Ndagira ngo mbwire ishengero ry'Imana ryo muri kino gihe turimwo, ndababwire ko Imana irimo irakoresha uburyo bwose bwo kugira ngo igabishe umugeni wa Kristo yitegure kugira ngo amesure imbone ziwe, hanyuma abatarezwa bezwe, abataratungana batunganywe, kuko inzamba igiye kuvuzwa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Iki cigisho c'inzamba ndagira ngo umuntu wese akigire ko attention cyane, kuko iyi inzamba twarabwiwe yuko abera bose bategereje inzamba. Twarabwiwe yuko ishengero ry'Imana rizohabwa kumva inzamba y'akabanga. Ndagira ngo mbereke ingene muri kino gihe isi yongeye guhabwa umutegetsi yitwa Trump bisobanurwa ngo inzamba. Iyo bavuze inzamba canke bakavuga Trump bavuze inzamba mu Congereza. Iyi nzamba uyu mutegetsi nawe yaraje aza kw'isi aza gutegeka, maze ubwa mbere manda yiwe irahera yongera kugaruka, kandi mwibuke yuko ari we yashinze Isirayeli kapitale, iza kuba kapitale ubwa mbere iyi myaka yose kuva Yerusalemu isenyugwa, iyi myaka yose itari bwigere yitwa kapitale y'umugwa mukuru w'Isirayeli Yerusalemu yaravyemeje kugeza aho baciye bamwita yuko ageranywa na Kuro. Baciye bamugereranya yuko ageranywa na Kuro. Imana yaramukoresheje kandi yari umunyabyaha, atari umwisirayeli. Kuro Imana yari yaramutoranije ataranavuka yuko azovuka umuntu yitwa Kuro, yuko ari we azosubiza abisirayeli wabo bakubaka urusengero rwa rundi rumwe rugira kabiri ngo bongere kuja kugubaka. Niko muri no misi y'imperuka hariho uyundi yitwa Kuro bamugeranije na Kuro. Trump bamugeranije na Kuro, mbere bamushira no ku butunzi bw'amahera, bamucapurako abisirayeli yuko bamugeranya na Kuro. None natwe abakristo mbega ntaco byodufasha, mbega ntaco tworabirako? Umwami Yesu yarabajije abafarisayo arababaza ati mwandyajyamwe kuki muze kugendeza meteo, muzi gusuzuma yuko imvura igiza kugwa, mukamenya yuko haza kwiraburanirwa, haza kuba umuyaga, haza kuba igipfungu, ati uraza kwiragwa ngere buce, ati amasaha ageze muri sasita, ageze ku mugoroba. Ariko Yesu arababwira ati mwandyajyamwe ni kuki mudashobora kugenzura ibihe by'iherezo? Kuki mutagenzura ibihe murimwo? Natwe abatuye isi kuki tutagenzura? Niki catumye uyu Trump yongera kuzanwa akongera gukora, akoreshwa ibikomeye abandi ba perezida bose batigeze bakora bo muri Amerika?
yagwanije ico bita deep state, yagwanije ico bita etat profond, mu gifaransa nico bita etat profond, mu cyongereza bacita deep state. Iyi deep state canke etat profond numugwi w'aba Freemason, numugwi w'abarezi Illuminati, aribo babandi basanzwe bahangayikishije ibi kwisi, aribo kenshi ukunze gusanga abantu benshi babagarukako, bakabatekerezaho, bakababibazaho. Ugasanga ariko uyu Trump amaze kuza yarabasubije hasi, yarabakuye abagira kubasha abana b'abantu byari byarabananiye. Muca mubona yuko afise imbaraga arimo arahabwa zitariza umwana w'umuntu, nubwo nawe ubwiwe atari umukristo, ntabwo ari umukristo wa wundi yeruye, kuko yarasanzwe atari umukizwa, ntabwo yari umukizwa. Nico gituma abantu nibo bifata yuko ibyo akora byose 100% ari iby'umukizwa. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko abana b'Imana mugabe mumenye ko Imana ishobora kuvugisha n'amabuye. Imana ishobora kuvugisha n'amabuye. Yesu yaravuze ati abantu nibahora amabuye arasemerera. Ubwo abantu benshi, amadini menshi yayovye akayoba bagashikira bisodomu n'igomora, ariko Imana igakoresha ibiti n'amabuye, igakoresha Trump akaza kubicubya no kubisubiza hasi. Byananiranye abantu benshi, amadini menshi byananiranye, ariko Imana ihagurutsa umuntu wo mwisi abari waza kubicubya. Bene data, ntaco bibigisha, ntaco bibasobanurira. Ndagira ngo mbabwire yuko iri jambo ry'inzamba canke ico bita Trump inzamba, twige izi nzamba ziriko ziravuga ziburira isi n'abayituyeko. Imana idutabara. Ndagira ngo rero kubw'abantu benshi badafise kapasite muri za telefone, tuce tuza turacagagura kugira ngo abantu bakurikirane aya majambo tugiye kwiga kandi twatanguye. Imana ibahezagire cyane. Ibyahishuriwe Yohana igihimba c'icenda umurongo n'uwa mbere, tugiye gusoma amajambo atubwira ngo uko isi izobona ibara ibihetangabo gatatu. Umurongo wa mbere uravuga ngo umumarayika wa gatanu aravuza, mbona inyenyeri itibukiye mw'isi ivuye mu ijuru, ihabwa urupfunguzo rw'urusumanyenzi rw'ikuzimu. Yugurura urusumanyenzi rw'ikuzimu, rupfundukamwo umwotsi nk'uw'itanure rinini. Izuba n'ikirere bicurishwa umwiza n'umwotsi wo muri urwo rusumanyenzi. Muri uwo mwotsi havamwo inzige zija mw'isi, zihabwa ububasha bwo gukora ivyo sikoropiyo zo kw'isi zibasha gukora. Zibwirwa kutagira ico zigira ivyatsi vyo kw'isi, canke ikintu cose kibisi, canke igiti cose atari abantu batadomwe ku ikimenyetso c'Imana mu ruhanga rwabo. Zihabwa kutabica, ariko zihabwa kubasesereza amezi 5. Kandi kubabaza kwazo kumeze nk'ukwa sikoropiyo iyo iriye umuntu. Muri iyo misi abantu bazoba barondera urupfu, ariko ntibazorubona na gatoya. Bazoba bipfuza gupfa, urupfu rubahunge. Kandi ishusho y'izo nzige yasa n'iy'amafarasi iteguriwe intambara. Zari zambaye mu mitwe nk'ibitsibo bisa n'izahabu, mu maso hazo hasa n'aho abantu. Kandi zari zifise ubwoya bumeze nk'umushatsi w'abagore. Amenyo yazo yari nk'ay'intambwe, kandi zari zifise ibikingira ibikiriza bimeze nk'ivyuma. Guhinda kw'amababa yazo kwari kumeze nk'uguhinda kw'imikogote ikwegwa n'amafarasi menshi yiruka ija mu ntambara. Kandi zari zifise imirizo nk'iya sikoropiyo
n'imboyi, kandi mu mirizo yazo niho harimo ubushobozi bwo gusesereza abantu amezi 5. Zifise umwami wazo niwe mumarayika w'ikuzimu, mu Giheburayo yitwa Abadoni, mu Kigiriki yitwa Apoliwoni. Ibara rya mbere riraheze, ukundi kubona ibara kubiri guhava kuza hanyuma. Umumarayika wa 6 aravuza, numva ijwi riva ku mahembe 4 y'igicaniro c'izahabu kiri imbere y'Imana. Ribarira umumarayika wa 6 afise inzamba riti, bohora abamarayika 4 babohewe ku ruzi runini Efurate. Abo bamarayika 4 bari biteguriwe iyo saha n'uwo munsi n'uko kwezi n'uwo mwaka, babohorerwa kwica kigira 3 c'abantu. Igitigiri c'ingabo z'abarwanira ku mafarasi cari 200,000. Igitigiri cari cabo naracumvise, kandi nerekwa ntya. Amafarasi n'abari bayicayeko bari bambaye ivyuma bikingira ibikiriza bisa n'ikibengebenge n'agafyiri n'amazuku. Imitwe y'ayo mafarasi yari nk'iy'intambwe, mu kanwa kayo havamwo umuriro n'umwotsi n'amazuku. Ikigira 3 c'abantu cicwa n'ivyo vyago uko ari 3: umuriro n'umwotsi n'amazuku bivuye mu kanwa kayo. Kuko ububasha bw'ayo mafarasi buri mu kanwa kayo no mu mirizo yayo, kuko imirizo yayo imeze nk'inzoka, nayo iri n'imitwe, kandi niyo aryanisha. Abantu barokotse batishwe n'ivyo vyago nibihana ivyakozwe n'intoke zabo, ngo bareke gusenga abadayimoni n'ibigirwamana by'izahabu n'ivy'ifeza n'ivy'imiringa n'ivy'amabuye n'ivy'ibiti bidashobora kubona canke kumva canke kugenda, kandi ntibihana ngo bareke ubwicanyi bwabo canke uburozi canke ubushakanyi canke ubusuma. Imana idutabara. Bene data, hano dusomye ibara mu buryo bubiri. Ibara hano twari twabwiwe yuko hazoza ibara 3. None hano tubwiwe amabara 2, ibyago 2 bitewe n'inzamba 2. Inzamba 2. Umumarayika wa 5 yabanje kuvuza, avugije turabonye ibikomeye n'ibihambaye. Reka nkubwire mwene data, wumve usobanukirwe. Ndagira ngo iy'isi izoba iriho muri ico gihe, izoba irimwo abanyabyaha, abantu bazoba batuye mu isi muri ico gihe, n'abantu bazoba basigaye batadomwe ku ikimenyetso c'Imana mu ruhanga rwabo, kuko bazoba barakidomweko. Bazoba ari babandi, haleluya, bamwe twasobanurirwa bo mu Bisirayeli bashika 144. Abandi bazoba barazamuwe bari imbere y'Imana bariko barahimbaza. Isi izoba isigaranye abanyabyaha banse kwihana, hamwe na babandi bahora bakizwa igice kimwe, ikindi gice bakagwa. Bahora bakizwa umunsi umwe, bukeye bagasubira inyuma. Bahora bagendera mu nzira 2, bagakorera abami 2, bagasenga abami 2, kuko Yesu yaravuze ngo nta usaba abami 2, kuko yo kwanka umwe agakunda uwundi, ntimushobora gusaba Imana nitunga. Bene data, bwoko bw'Imana, nshuti z'umusaraba, ndagira ngo twige amajambo akomeye atubwira ivy'uko ukuntu isi izobona ibara ibiheta-ngabo 3. Ubwa mbere rero turatangurana n'uno murongo wa mbere. Twumvise umurongo wa mbere wa hano mu gihimba c'9, niho hatubwira ingene bizotangurana, ingene bizokurikira. Mana ishimwe cyane. Umurongo wa mbere uravuga ngo umumarayika wa 5 aravuza, mbona inyenyeri itibukiye mu isi ivuye mu ijuru, ihabwa urupfunguzo rw'urusumanyenzi rw'ikuzimu. Mana idutabara. Iyi nyenyeri izotibuka ntabwo ari inyenyeri isanzwe, ahubwo n'ububasha bw'umwijima. Imana izoba
itanguye gukubura hariya hejuru, kugira ngo itangure gukubura hariya hejuru, kuko hariya hejuru hose ibiriyo bizovayo bikoroke birangirire hano, birangirire hano, kuko hano ku isi niho urubanza rwa nyuma ruzobera. Urubanza ruzokatirirwa ngaha nyene. Biriya iya myuka mibi yose iri muri iryo juru rya kabiri, baba dayimoni bari muri iryo juru rya kabiri, Imana izogenda ibashungurura, izogenda ibarekura. Bari bibaza yuko bazoguruka bakajanwa hejuru yo bigwa, bakaza kwiringaniza n'Imana, ariko Imana izobakorora, izobacekeza ikuzimu, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo ewe Kaperinaumu, ewe Kaperinaumu, ngo ari wibaza kuzoduga hejuru, ngo ari kuzocekezwa ikuzimu. Kandi ngo wa mwansi wa wundi wa Luciferi, Satani, ngo aribwira yuko ngo azoduga, ngo akaja hejuru, ngo akaringanira n'Imana, ngo ariko noneho ngo azomanukanwa ikuzimu, azomanukanwa ikuzimu, azocekezwa ikuzimu. Nico gituma hano iyi nyenyeri nayo barayivuze ngo iyi nyenyeri yatibutse ivuye mu ijuru, ikiza ifise urupfunguruzo rwo kugurura urusumanyenzi rw'ikuzimu. Uru rusumanyenzi rw'ikuzimu n'urupfunguruzo rwo kugururira imyuka mibi yaboheweyo, imyuka mibi yaboheweyo. Urwo rupfunguruzo ruzoza ruje rugira ko ruca rwugurura, haza haba igitoboro cyo kugira ngo iriya myuka mibi yaboheweyo ije habona, canke isokoroke nayo iduge. Urumva imyuka mibi izova hejuru imanuke ku isi, hanyuma ikigenda yimburure hariya mu kuzimu, izana iyindi myuka mibi, imyuka mibi yose iduge, hanyuma byose biteranira hano ku butaka, hano ku isi. Umurongo wa kabiri ngo yugurura urusumanyenzi rw'ikuzimu, urupfundukamwo umwotsi nk'uw'itanura rinini, izuba n'ikirere bicurishwa umwiza n'umwotsi wo muri urwo rusumanyenzi. Ngo iyo nyenyeri yaciye ihabwa urupfunguruzo rwo kuja kugurura hariya ikuzimu, hacapfundurukamwo umwotsi. Uyu mwotsi ntabwo ari umwotsi usanzwe, ariko ni umwotsi w'igipfungu c'abadayimoni kizoduga kigakwira isi yose, kigakwira hano ku butaka bwo kwisi. Uyu mwotsi ni bya bindi usanga abantu bariko barosereza imibavu abadayimoni, bakosereza imibavu basukira, bakagira ngo barimo barasukira abantu bakibaza ngo barimo barakira, ariko iyi ni imyotsi y'abadayimoni izovunduruka ikuzimu, ije kugira ngo ize gusesereza abantu. Umurongo wa gatatu uravuga ngo mu mwotsi havamwo inzige zija mu isi, zihabwa ububasha bwo gukora ibyo sikoropiyo zo ku isi zibasha gukora. Ngo muri uwo mwotsi havuyemo inzige, birumvikana ko utari umwotsi usanzwe, ahubwo zari inzige. Kandi izo nzige nazo murazi ko atari inzige zisanzwe, kuko ibyo biziza gukora ntabwo ari inzige zazindi abantu basanzwe bamenyereye, ahubwo ni inzige z'ikuzimu zarindirijwe kugira ngo ze zibohogwe, zize gukora uyu murimo, kuko byaranditswe. Umurongo wa kane uravuga ngo zibwirwa kutagira ico zigira ibyatsi byo ku isi, canke kindi ikintu cose kibisi, canke igiti cose, atari abantu batadomwe ku kimenyetso c'Imana mu ruhanga rwabo. Bene data, nimwumve ibi bintu bigiye kuba. Abadomwe ku kimenyetso bazoba ari 144, kandi bazoba bavuye mu nda ya Isirayeli. Bazoba ari Abisirayeli gusa, bazoba bavuye mu miryango 12 y'Abisirayeli gusa. Aba bantu nibo bonyene batazoribwa n'izo nzige. 144 byo mu Bisirayeli bizoba biri ku isi, bazorobanurwa kugira ngo bakinjishwe, kugira ngo batabagwe, kugira ngo bamushuze ku Mana. Abo nibo batazoribwa n'izo nzige. Ariko isi yose, amahanga yose, amakungu yose, indimi zose, ibihugu byose bazoba bari ku isi, bataduganywe muri ryaduganwa ry'ishengero ry'umugeni. Abo batazokwisanga muri rya shengero rinini Yohana yabona rifise amashami y'ibigazi. Bene data, abo bazoribwa n'izo nzige nta kabuza.
none rero ngo zibwirwa kutagira ico zigira ikintu, nukuvuga ngo baba marayika ba mbere bane twarabonye yuko bahawe kugira ngo bononere environnement, amazi n'ibiti ndetse n'umuriro ndetse n'izuba n'ukwezi. Ivyo byarahungabanye, kimwe ca gatatu kirapfa kirononekara. Ariko iki cago cy'uyu mumarayika wa gatanu, uku kubona ibara kw'isi mu gice ca mbere cyo muri bya bice bitatu twabwirwa mu itangazo ryatangajwe rikavugwa mu buryo butatu. Iki gice ca mbere hazoza ivyo kubanza guharabika ivy'isi n'ibidukikije, ariko uyu mumarayika wa gatanu aje azanye icago kizokora ku bantu, azanye icago kizohungabanya ikiremwa muntu, kandi bizoba bitoroshe kubera yuko ikiremwa muntu kizohungabana, kandi bazogera ahantu bipfuze gupfa, ariko urupfu barushake barubure, bazorushaka barubure. Bene data, umurongo wa gatanu bavuga ngo zihabwa kutabica, ariko zihabwa kubasesereza amezi 5, kandi kubabaza kwazo kumeze nk'ukwa sikoropiyo iyo iriye umuntu. Ngo zihabwa kutabica, ico gihe abantu bazoba bagerageza kurondera gupfa, ariko urupfu ruzobahunga, nta rupfu bazobona, kuko ntibizoba byoroshe. Ibihe bizoba byarabaye kuba ibihe bindi, abantu bazoshaka gupfa, ariko urupfu rubahunge. Umurongo wa gatandatu uravuga ngo muri iyo minsi abantu bazoba barondera urupfu, ariko ntibazorubona na gatoya, bazoba bipfuza gupfa, urupfu rubahunge. Aya majambo mukiyumva, mukiyasoma, mukiyaraba, ndagira ngo bihuze n'iyi systeme y'isi barimo baragwanya urupfu. Ngo mu mwaka wa 2030 ngo bazaba bamaze gutora urukingo rwo gushobora guhagarika urupfu, umuntu ngo ntapfe. Aba bantu bo mw'isi barimo barashaka gushigikirana na ca giciyumviro Shetani yari yashatse muri rya tongo ryo muri Edeni, aho yabwira Adamu na Eva ngo ntimuzopfa. Satani arahenda abantu ababwira ngo ntibazopfa. Satani arimo arashaka uburyo bw'ukuntu abantu boba bagenzwa n'ivyuma nkorano, uburyo bita artificial intelligence, bishobora gutuma umuntu ashobora kuramba, ashobora kubaho, yagwara indwara zigakizwa na bijya vyuma abafise agenderamwo. Ivyuma bazoshira mu bantu, ivyo vyuma nivyo bizohanahana antene n'izi nyamaswa zizova ikuzimu z'abadayimoni, bizohanahana antene, bizokominikana. Utazoba afise ico kimenyetso ca gikoko, uwo ntizizomushikako, kandi abantu bose bazokubitirwa kubihabwa, kubera yuko bagararije Imana, nta protection bazoba bafise. Uno munsi umuntu biramugora kwirinda, ni gute uwo munsi bizomworohera kandi yaramaze kwinjizwamo za nimero, akaba yaramaze kwakira ibi bishinge mubona abantu bagenda bategwa, n'ibi bintu byose bya systeme bigenda byinjizwa mu bantu. Ni gute abo bantu b'ico gihe bazorokoka, bazotabagwa? Ngo muri iyo minsi abantu bazifuza gupfa, urupfu rubahunge. Barimo baratora iyi systeme yuko atawuzo bagipfa guhera muri uwo mwaka w'2030. No kuvuga ngo generation ivuka nonaha ngo igize amahirwe, kuko ishitse mu gihe ciza. Barimo baratora urukingo rwo kudapfa. Abantu benshi barimo baragerageza gushaka kugira ngo binezereze, bibaza ngo bafise kazoza keza, ariko rindira mwumve ikibarindiriye. Imana idutabara. Umurongo w'indwi uravuga ngo kandi ishusho y'izo nzige yasa n'iy'amafarasi yiteguriwe intambara, zari zambaye mu mitwe nk'ibitsibo bisa n'izahabu, mu maso hazo hasa n'ahabantu. Izi nzige zaripanze, zaharekera hose, zicurisha ivyuma karuhariwe, zizoza zambaye, zizoza zifunitse, bazoza biremetse amamaske, bazoza biremetse
n'abadayimoni bazoza biremetse za masike, ntawe uzomenya ishusho yabo bwite, bazoza biyujuje ku inkinzo n'ibigwanishwa byo kugira ngo bahangane n'ikiremwa muntu. Abantu murazi ko bamenyereye gucura ibigwanisho ibyo kugwana, izi nko nizi ntwaro ruhonyanganda baramenyereye, ariko izi nzige zizoza zipanze ku buryo zizohangana n'ikiremwa muntu. Mwene data, ntabwo uzoshobora guhangana n'iyi myuka mibi, ahubwo hunga udapfa, hunga hakiri kare, kiza amagara yawe, fata umwanya wo guca bugufi no kwihana no gusenga no gukizwa no kuyambaza Imana. Usaba amaraso ya Yesu agutabara, usaba amaraso ya Yesu agufunike mwene data, kugira ngo uzoshobore kurokoka. Umurongo w'8 uratubwira ngo kandi zari zifise ubwoya bumeze nk'umushatsi w'abagore, amenyo yazo yari nk'ay'intambwe. Aha barimwe baratanga description y'ukuntu Yohana yabibona byari bimeze. Mwene data, ibi byose bigusobanurira uruhendo rw'izo nzige zizogerageza kurenza ko hejuru umushatsi usa nk'uw'abantu, usa nk'uw'abagore. Igituma uwo mushatsi usa nk'uw'abagore ni ukuvuga ngo zizozana cyo bita la séduction, kugira ngo zihenda abantu. Uyu mushatsi w'abagore, la séduction, ni ukuvuga ngo kuzimiza, kuyovya, gutuma kugira seduire, gutuma umuntu yibaza ngo turi kumwe n'abantu, naho si abantu, ngo aba bantu n'aberanda, naho ntabwo ari aberanda, ngo aba bantu n'abantu basanzwe, naho n'ibitero byavuye ikuzimu. Uyu mushatsi w'abagore uzoza ari kugira ngo ubareme inkore ku maso, ariko zije kubasesereza, zije kubanoba, zije kubakomora, zije gukomora abantu. Bene data, izi nzige zizoba zije kugirira nabi ikiremwa muntu. Umurongo w'9, kandi zari zifise ibikingira ibikiriza bimeze nk'ivyuma, guhinda kw'amababa yazo kwari kumeze nk'uguhinda kw'imikogote ikwegwa n'amafarasi menshi yiruka ija mu ntambara. Imana idutabara. Guhinda kwazo byaragigima, aho biciye abantu barihuruka, bandi bagahunga, ariko ntaho bashobora kubihungira. Kubera iki badashobora kubihunga? Ni kubera yuko bizoba bifise communication ijanye na systeme abantu bazoba barinjijwemwo. Ibi byose mubona umwansi arimo arazana, ibi byose mubona abantu barimo barazana, byizi nshinge biko birinjizwa mu bantu, n'ibi bintu byose bagiye kuzana, kuko bagiye kuzana iyi systeme ishobora gutuma atawuzoshobora kugira icagura canke icashora atariko ikimenyetso cizo nimero. Izo nimero ziriko antenne canke communication ishobora gutuma bigahamagarana n'ibi vyuma. Ibi vyuma by'ubuhinga bwa none bizoshigwa mu bantu, abantu bazosigara bakominikana n'indi myuka, bazosigara bakorana n'iyi myuka. Nico gituma isi itarimwe raja ahantu heza, isi ntabwo irimwe raja ahantu heza. Abantu bazoba muri ndibuze, bibure, biyobegwe, ntibabe bakimenya, kandi ikiremwa muntu kizimangane munsi y'izuba, kubera ko abantu bigize iwabo w'intahava. None heraba isi igiye kubona ibara. Umurongo w'10 uravuga ngo kandi zari zifise imirizo nk'iya sikoropiyo n'imboyi, kandi mu mirizo yazo niho harimwo ubushobozi bwo gusesereza abantu amezi 5. Murumva ko atari ibikoko bisanzwe, zifise n'imirizo, zifise imboyi, kandi ari nzige, kandi zikagira ubushobozi bwo gusesereza abantu amezi 5 atarenga. Kuki zahawe iyo mission? Kuki zahawe iryo tegeko? Kubera iki? Ni kubera yuko urutonde rw'ibinyakuzimu rw'abadayimoni ntabwo rushobora kurenga aho Imana yabiteguriye. Imana ivuze ati n'amezi 5, inyuma y'ayo mezi 5 ntawe uzi ikizobikamanganya, ntawe uzi iyo bizoca bizimanganira, kuko Imana ifise urutonde. Nico gituma ibi byose ntabwo bije ku mugambi wa Satani gusa, ahubwo Imana irabirekuye ngo bize kuba igihano
ku bantu bose banse kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Uno munsi hari ubuntu, uno munsi hari imbabazi, uno munsi hari guharirwa, ariko ico gihe ntibizoba byoroshe. Ni igihe cyo guhora, ni igihe cyo gusubiriza mu nkoko abanse kwihana. Ndagira ngo mbibutse yuko isi izoba yuzuyemwo abisodomu n'i Gomora, kandi murazi ko abisodomu n'i Gomora Imana yabarimbuje umuriro. Imana yarabarimbuye. None ubwo abantu isi bagiye kwakira iby'isodomu n'i Gomora, isi bayikwegeye umuvumo, isi bayikwegeye umugararizo, isi bayiteje urugomo. Nico gituma Imana izoza kurimbura, izoza kugira ngo ibahe amateka icire iteka abanse kwihana. Iki gihe ni gihe cyo guhora ku Imana. Mwene data, wewe uzoba uri muri ico gihe, hindukira uno munsi wakire Yesu. Ntuzobe muri ico gihe, uzobe uri kumwe n'ishengero ry'Imana, kuko ni igihe cyo guhora ku Imana. Ni igihe c'inzavya, ni igihe c'inzamba. Umurongo wa 11 haravuga ngo zifise umwami wazo niwe mumarayika w'ikuzimu, mu Giheburayo yitwa Abadoni, mu Kigiriki yitwa Apoloni. Uyu mumarayika niho hambere tumubonye avuzwe mu n'izina ryiwe, kandi niho hambere hagaragaje yuko ikuzimu hari umwami. Uyu mwami w'izi ngabo biragaragaye yuko atari inzige zisanzwe. Noneho barabisobanuye ngo zifise umwami wazo. Izo nzige zigira umwami, niwe mumarayika w'ikuzimu. Mu yandi majambo, uyu mwami niwe mwami w'ikuzimu, niwe aganza ubwo butegetsi, aganza iyo myuka mibiri hariya mu kuzimu, niwe ayitondesha urugamba hariya mu kuzimu. Naho hari umwami, uyu mwami ngo yitwa Abadoni, ngo mu Kigiriki naho yitwa Apolloni. Apolloni bisobanura ngo la destruction, canke gusenya. Uyu mumarayika afise ububasha bwo gusenya, yahawe ububasha bwo gusenya. Niwe mumarayika w'izo nzige, niwe azoba ziyoboye, niwe azoba ziha amategeko. Murumva ko isi izoba yatewe, isi izoba iri mu kaga, ibibazo bizoba byabaye ibibazo. Abantu bazoshaka urupfu nkuko twavyumvise, ariko urupfu ntibazorubona. Mwene data, hano rero baravuze ngo umurongo wa 12 ibara rya mbere riraheze, ukundi kubona ibara kubiri guhava kuza hanyuma. Ndagira ngo nkubwire muri bya bindi bitatu twavuze, ngiki cambere bene data, nico gituma inzamba zirimo zirasemerera. Zaratanguye inzamba zo kuburira abantu. Nico gituma n'abategetsi baza bitwa iryo zina, bakaza bagategeka manda ya mbere, bakagaruka bagasubira na manda ya kabiri, kugira ngo uburirwe. Ni ikimenyetso c'izina ry'inzamba. Inzamba yivugijwe nuko haba hashatse kugira ngo hatangwe umuburo. Urya mu perezida arahari kugira ngo abere isi umuburo, abwira isi ati nyabuneka nimukunde muburirwe, mutangure mujonjore, mutangure mushake aho muhungira, kugira ngo ntimuzoshobore kwisanga muri izi nzige zirimo zirarya abantu. Ibi bihe bizoba ari bihe bibi. Inzamba iratangura, irimo iratangura kwerekana mu buryo bugaragara. Ntabwo ari ijwi risemerera, ntabwo ari ijwi ririmo riravuzwa, ariko iri zina ry'uyu mutegetsi nawe wogyibaza ko kuki bimeze uku, kuki yaje agahaguruka ari wo kurwanya ibibi byari byarananiranye by'ubutinganyi. Abantu bari basigaye bacibwa ibitsina, bavuka bacibwa ibitsina, abandi bakagenda kubyicisha. Bari barazanye ibitsina bishika bitatu, kandi Imana yaremye ibitsina bibiri, yaremye umugabo iremye umugore, ariko bo bari barazanye ikindi gitsina gira gatatu. N'ubu hano muri Canada bobo barakomeje, baravyemeza ibitsina ngo ni bitatu, abandi hirya no hino ni bitatu, ndetse naho muri Amerika henshi baracavyibaza ngo yuko bizogaruka, ngo bakomeze bagwane, ngo bakomeze ngo bagire ibitsina bitatu. Abandi barahindaguritse, bashinga ko umuntu ashobora kwihindura kugeza hatawuzi ico bazokwihindura ngo bashushe, nimba bazokwihindura bagasa n'inyamaswa,
nimba bazokwindura bagasa n'ibiti, nimba bazokwindura bakamera nk'iki, ntawe uzi iyo bagomba kuja aba bantu barimo barakoreshwa n'umurwanizi. Trump rero yarahagurutse arabitera ivyatsi, arasinya ati birafuswe, arabihanagura. Bene data, inzamba, iyi nzamba hano ijambo ry'Imana ravuze ngo ibara rya mbere riraheze, ukundi kubona ibara kubiri guhava kuza hanyuma. Hari ukundi kubona ibara kubiri guhava kuza hanyuma. Ndagira ngo duce twinjira rero mu gice kigira kabiri cyo muri iki gihimba nyene, aho umumarayika wa gatandatu nawe agira ngo avuze inzamba. Inzamba igira ivuge y'umumarayika wa gatandatu. Tega amatwi wumve inzamba nayo ikigira ngo izanira abantu. Bene data, wari we wese natangure gukura meza, natangure kwitegura, natangure gusaba Imana imbabazi, natangure gusaba Imana ikigongwe, kugira ngo ubugingo bwe butabagwe, kugira ngo azashobore kubohoka, azashobore gutinjishwa uwo munsi utarashika, ivyo byago bitarashika, isi itarabona iribara. Mwene data, ntuzobona iribara, ntuzogwe muri aka kaga, ariko utabagwe mu izina rya Yesu. Umumarayika wa gatandatu aravuza. Ivyahishuriwe Yohana igihimba c'icenda umurongo w'13. Umumarayika wa gatandatu aravuza, numva ijwi riva ku mahembane y'igicaniro c'izahabu kiri imbere y'Imana, ribarira umumarayika wa gatandatu afise inzamba, riti bohora abamarayika bane babohewe ku ruzi runini Efurate. Bene data, ibi bintu birakomeye cyane. Iri ni bara rigira kabiri. Iki ni gice rigira kabiri muri bya bibazo bitatu bikomeye isi yagenewe. Ndagira ngo mbabwire ko aba bamarayika bari barabohewe ku ruzi runini Efurate, ubu ruja rwarakamye, kandi mu buhanuzi byavuzwe neza ko mu gihe c'iherezo, imbere y'uko intambara ya Harumagedoni itangura, kugwa ruzi ruzokama. None ubu haciye imyaka 3 rukamye, rwarahejeje rwarakamye. Uruzi runini rufise ibirometero birenga 2,000 kuva muri Turikiya gushika muri Irake, ibirometero birenga 2,000 cyangwa byishika 2,000. Ubu ruzi ruja rwarakamye. Nimwumve mu mateka, ibi bintu byari byaravuzwe, biranditswe, kandi biri muri Bibiliya, none byarasohoye. Mwene data, urinzi iki? Turindiriye iki? Nimuze twihane, nimuze duhebe isi n'ibyayo, nimuze duhebe iby'isi n'ibirimwo, kugira ngo dusanganire Mesiya, kuko agiye kuza, kugira ngo agiye kuza ashireho ingoma yiwe, azana ubwami bwe bw'amahoro, akureho ubumaka n'ubugarariji, akureho aya mabi yose yadutse mu isi, kugira ngo atabare umugeni. Nuko rero ngo iryo jwi ribarira uwo mumarayika ati bohora abamarayika. Hariho abamarayika bane babohewe ku ruzi runini Efurate. Umurongo wa 15, ngo abo bamarayika bane bari biteguriwe iyo saha n'uwo munsi n'uko kwezi n'uwo mwaka, babohorerwa kwica ikigira gatatu c'abantu. Aba bamarayika barazi, barafise kalendiriye. Iyi kalendiriye yabo baguma bayiharura. None hera ubu haciye imyaka 3 rwaruzi rwarakamye. Ngo bari bazi umunsi, ubu munsi wabo uri mu gushika, umunsi wabo ugira usohore, igihe cabo barimo baragiharura. Ngo bari barapangiwe iyo tariki y'uwo munsi n'iyo saha n'uko kwezi n'uwo mwaka. Mwene data, urumva yuko isi yarapangiwe ibihe, isi yarapangiwe, abantu barapangiwe. Isi mwene data, Imana yatuzaniye agakiza muri Yesu Kristo, kugira ngo uza kwakira Yesu atabagwe, ariko utazokwizera Yesu azotsindwa n'urubanza. Abo bamarayika bane nabo konona, nabo baje kugira ngo basongere, bakureho, bamaririkanye ibyasigajwe na zanzige. Inzige ntabwo zica abantu. Urumva yuko amabi ngo arasa ntangana, ariko urumva yuko inzige zararya abantu ntibapfa. Abantu bari yica, bakashaka kwica, bakarondera urupfu rukabahunga. Ariko noneho bihinduye umukenyuro. Abo bamarayika bane bari ku ruzi runini Efurate, bobo bazoza arabo, bazoza arabo kwica ikigira gatatu. Nukuvuga yuko
ikigira gatatu c'abantu gizokorwako. Twibuke ko muri babandi bamarayika bo mu nzamba za mbere n'iza kabiri n'iza gatatu, ikigira gatatu c'ibidukikije nico cahora gipfa kikavaho n'inzuzi ndetse n'izuba n'ukwezi bikanka kwaka, ariko hano harimo harashikirwa ikiremwa muntu. Bene data, umuntu yari yarahawe agateka, umuntu yari yarahawe kuzigamwa no kurindwa, ariko hano umuntu arashikiriwe ngo zihabwa kwica ikigira gatatu c'abantu. Umurongo wa 16, igitigiri c'ingabo z'abagwanira ku mafarasi cari 1,200,000. Igitigiri cabo naracumvise. Hano Yohana arimo arashingira intahe ibyo yumvise, yuko yumvise ibihumbi n'ibihumbi, imiliyaridi, amamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu. Ngo cari igitigiri c'ingabo z'abagwanira ku mafarasi cari 1,200,000. Igitigiri cabo naracumvise. Izi miliyoni z'amamiliyoni z'abariko bazoza kurwana, ntabwo bazoba ari abantu basanzwe, ntabwo bazoba ari abagwanizi basanzwe, ntabwo bazoba ari intambara isanzwe. Iyi ntambara nta mwana w'umuntu azoyigwana. Iyi ntambara nta mwana w'umuntu azoyigwana. Yizi miliyoni 2 z'abagwana baje baturutse bayobowe n'abo bamarayika 4. Izi ntambara wewe ntuzozishobora, ntiwiyumvira ko uzozigwana, ahubwo niwakire Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Mwene data, izi miliyoni 2 ntawe uzi ziba ziturutse zije ziva, ntawe uzi icyo ziba zigamije. Reka twumve ibikurikiye. Umurongo wa 17, kandi nerekwa ntya amafarasi n'abari bayicaye ko bari bambaye ivyuma bikingira ibikiriza bisa n'ikibengebenge n'agafyiri n'amazuku. Ntabwo bari abantu basanzwe. Nta muntu asanzwe yambara umuriro, yambara ikibengebenge. Nta muntu asanzwe agenda afisa n'agafyiri. Nta muntu asanzwe agenda asa n'amazuku. Amazuku ni bya bindi bigenda bya bindi bitema biturira. Amazuku nk'aya mazuku yaza muri Sodomu ni Gomora. Ibi bizoba biriko biraza muri ico gihe. Ntabwo ari byo dusanzwe tumenyereye abana b'abantu. Ngo abari bicaye kuri ayo mafarasi ngo bari bafise ivyuma bikingira ibikiriza, nkuko twabonye zanzige nazo nyere zari zaje ziteguye zipanze ngo zihangane n'ikiremwa muntu. Ubu rero hazoza uyundi mukenyuro w'abandi badayimoni bazoza mu Burundi gwego, bazoza bafise ivyuma bagendera ku mafarasi, kandi bazoza bacira umuriro, bazoza bafise ibyo bicira umuriro. Ntibizoba byoroshe bene data. Nimuze duhungire muri Yesu, nimuze dushaka uhoraho bigishoboka, nimuze turondere uhoraho bigishoboka ko abonwa, nimuze tumwambaze umwami Yesu akiri hafi. Bene data, nshuti z'umusaraba, Yohana aratubwira ngo igitigiri c'ingabo z'abagwanira ku mafarasi cari 1,200,000. Igitigiri cabo naracumvise, kandi nerekwa ntya amafarasi n'abari bayicayeko bari bambaye ivyuma bikingira ibikiriza bisa n'ikibengebenge n'agafyiri n'amazuku. Imitwe yayo mafarasi yari nk'iy'intambwe, mu kanwa kayo hava nk'umuriro n'umwotsi n'amazuku. Bene data, nimwumve ivyava muri izo farasi. Ngo imitwe yayo mafarasi ngo yari nk'iy'intambwe, tumenyereye amafarasi tumenyereye yuko byahora ari byo bahora bagwanisha kera. Ngo iyo mafarasi yari ameze ngo nk'intambwe, ngo akanwa kayo, ngo mu kanwa kayo hava nk'umuriro n'umwotsi n'amazuku. Ntabwo zari farasi zimwe zisanzwe zahora zikoreshwa kera mu ntambara. Ngo mu kanwa kayo hava mwiki, mu kanwa kayo hava mu mwotsi n'amazuku n'umuriro bivuye mu kanwa kayo. Ayo mafarasi azoza acira umuriro, azoza atongora. Bene data, abantu bazokirira hehe?
ko abantu badasanzwe bafise protection yo gukingira ubugingo bwabo kugira ngo ntibaze baturirwe n'ivyo bicira umuriro. Abantu benshi bari kwisi ariko barahevye ubugingo bwabo babutanga ngo bupfe, bahitamwo urupfu aho guhitamwo ubugingo. Ariko mwene data, n'igihe cawe n'igihe canje kugira ngo twongere kumva no majambo y'imburi. Umurongo wa 18, ikigira gatatu c'abantu cicwa n'ivyo vyago uko ari bitatu: umuriro n'umwotsi n'amazuku bivuye mu kanwa kayo. Ivyo bintu bitatu aho byagenda bicira umuriro bivuye mu kanwa kayo mafarasi, abantu ntibahakuraga hanga imbere, ntibahakirira, ntibaharokokera, bahita bapfa kuko bigenda bisatira, bigenda biturira, bigenda bikomvomvora. Ibi bintu bimeze nka kurya za nucleaire, ibi bintu bimeze nka kurya kwa bijya bigwanisho roho nyanganda, aho bishitse biraturira, aho bishitse biratongora, aho bishitse birajaniranya ibiti n'amabuye n'abantu n'ibikoko n'amazu n'imiduga ndetse n'indege, nta gisigara, nta kirokoka. Ivyo bintu bizoturira, bizotongora. Nico gituma bene data, birakwiriye we nanje yuko twitaho iyi mburi irimwe iratangwa ku bana b'Imana mw'ishengero, ahantu hose abantu bitegure bongere kumva aya majambo kandi bayashire kuri ntibate. Umurongo wa 19 uravuga ngo kuko ububasha bw'ayo mafarasi buri mu kanwa kayo no mu mirizo yayo, kuko imirizo yayo imeze nk'inzoka, nayo iri n'imitwe kandi niyo aryanisha. Bigarukira ndetse n'ibigarukira kuri iyo mitwe gusa, ngo n'imirizo yayo irafise imitwe, nukuvuga imbere bicira umuriro, inyuma kandi bikagwana. Hose n'ibibazo bikomeye. Mwene data, nimwumve izo miliyoni zibiri z'abarimwo baragwana, umwe wese agenda acira umuriro, ahageze acira umuriro, bigenda vyirukanga bicira umuriro. Murumva ko ica gatatu kuzopfa n'umwanya muto. Bene data, harageze ko umuntu wese yibaza aya majambo ati mbega amajambo yanditswe kugira ngo dukore iki? Nimwihane bene data, nimwakira umwami Yesu, nimurondere uhoraho bigishoboka kwabonwa, nimumwambaza akiri hafi. Nshuti z'umusaraba, umuntu wese niyanzure mwene se amubwira ati nyabuneka garuka kwa Yesu, hindukira, ngwino kwa Yesu, ngwino dusenge, ngwino twihane, ngwino turondere mu nyonga ha data. Umwanya ukiriho bene data, nimurabe ibi biriko biratubwirwa, turimo turabwirwa bigiye kuba. Mwene data, nimwibaze. Nuko umurongo wa 20 haravuga ngo abantu barokotse batishwe n'ivyo vyago ntibihana ivyakozwe n'intoke zabo, ngo bareke gusenga abadayimoni n'ibigirwamana vy'izahabu n'ivy'ifeza n'ivy'imiringa n'ivy'amabuye n'ivy'ibiti bidashobora kubona canke kumva canke kugenda, kandi ntibihana ngo bareke ubwicanyi bwabo canke uburozi canke ubushakanyi canke ubusuma. Biratangaje bene data, Yohana yaratangaye, nawe ndiwo uragutangara kubona aba bantu batashoboye kugera ahantu bashobora kwihana, kuko barazibiwe, bazoba baratewe. Naho boshaka kwihana ntivyokunda, umutima wo kwihana uzoba waravuyeho, kuko ico gihe ntibizoba bicoroshe nk'ukubona uyu munsi ushobora gutura umutwaro bakagusengera, ntibizoba vyoroshe. Hano Yohana aratangara, aravuga ngo abarokotse batishwe n'ivyo vyago ntibihana ivyakozwe n'intoke zabo, ngo bareke gusenga abadayimoni. Abantu bazogera ahantu bapfume baduke, batangure gusenga aba badayimoni barimwo barabateza ibi vyago, barimwo baraza gutera isi. Abantu bazohindukira basenga abadayimoni. Isi zoba iringo yuzuye abadayimoni. Twabonye abadayimoni bazopfunduka baje basa n'inzige, bapfunduka nk'umwotsi. None ubu naho harekuwe abandi badayimoni babohowe bari ku ruzi Efurata, bazoza bazananye n'izindi ngabo zabo, imiliyoni 2 bazoza kugwana, bazoza bacira umuriro,
bazoza bacira umuriro isi bayizunguruke bice igigira gatatu c'abantu. None abantu bazogera ahantu rero batangure noneho kwitanga bishikane, batangure gusenga abadayimoni. Ntibazokwihana ngo bahebe gusenga ibyakozwe n'amaboko y'abantu. Nimwihane, nimureke gusenga ibyakozwe n'amaboko y'abantu, nimureke kwiteza izo nshinge n'izo ncandago. Ivyo ni byakozwe n'amaboko y'abantu. Nimureke kwishamo izo nshinge mwiteza, za nshinge abagore biteza, za nshinge za covid nazo zose n'izindi bagiye kuzana kugira ngo bashire mu muntu kakuma kazotuma umuntu adashobora kuja gusuma canye ngo aje kudandaza adafise izo nimero ca gikoko. Hari ibihugu byinshi kumaze kuvyemera, ibihugu byinshi bimaze kuba byarabyemeye. Ubushinwa buza bwaramaze kuvyemera, Amerika nayo ama state 19 azamaze nayo nyene amaze kuvyemera. Amerika nayo iraje ivyemere. Uburayi nabwo bwaramaze gushinga ko bugiye kubikora muri aya mezi avuga cane atarambiranye, ngo bagiye kubishira mu ngiro muri uyu mwaka nyene. None mwene data, we urinziki natwe turinziki? Ntaco turindiriye hano ku isi, ntaco dutegereje izamugwa, dutegereje ko Yesu aza gutora umugeni. Bene data, bumvise amajambo mwese, Imana ibahezagire. N'igihe cawe n'igihe cy'umwe wese n'igihe canje cyo kugira ngo dushake Uhoraho bigishoboka kwabonwa. Reka dusengere hamwe irisengesho. Mwami, ndagushimiye cyane kongeye data buja kuburira abera bose. Ndagushimiye kongeye kuburira ishengero, ndagushimiye kongeye kuburira umugeni, ndagushimiye kwimbura yongeye gushika mu matwi y'abantu benshi mwami, bakaba basobanuriwe, bakaba batahuwe mwami, barasobanuriwe kandi baratahuye mwami. Ndagushimiye, ndabashize mu biganza byawe mwami, wongere kubagendera no kubagirira neza mwami. Bongere data buja gushira muri ntibate mwami, maze bategura ubugingo bwabo, bongere gukizwa, bongere kwezwa. Abari mu byaha babihebe. Abantu benshi mwami, ijambo ryawe rivuga ngo naruhebwa yokizwa, ngo naho ibyaha byanyu byo tukura tukutuku bizohinduka byere nk'ubwoya bw'intama y'umweru. Ndasengera abacumuye bose bihane, umuntu wese arimo arakizwa, arimo arihana, yongere gutabagwa, yongere gusaba imbabazi, yongere kwemererwa kubabarirwa ibyaha byiwe Mana. Ndasengera umugeni wa Kristo yongere kwitegura, kuko mwami Yesu Kristo igihe citabagwa kiregereje, igihe cizamurwa kigiye gushika kugira ngo abera batabagwe Mana. Ndakwinginze Mana, wongere kutugirira imbabazi, utugirire ikigongo Mana. Ndasengera abera bose, nanje ndisengeye. Ndasengera bwoko bwawe, nanje ndisabiye. Ndasengera mwami bakozi b'Imana bose, wongere kubagirira neza, wongere kubahembura no kubagirira ubuntu. Ndagushimira mwami ko witaha intama zawe, ukazibabara, ukazigwanirira. Ndagushima ko mwatugwana intambara zikomeye. Nico gituma mwami Yesu tihebura, kuko dufise umurengezi, dufise umutabazi, dufise umucunguzi wo kuturokora. Mwami w'icubahiro, ndabigukengurukiye cyane. Nuhabwe icubahiro Mana, izina ryawe nirishimagizwe, izina ryawe nirishigwe hejuru Yesu. Urakoze Yesu, ndagushimiye kubumvise mwami ijambo ryawe bose. Mwami ubahezagira, ubakize ibyaha, ubakize intambara n'amakuba n'ibyago, ubahe kunesha umwansi, kugira ngo mwami twitegure kuzamurwa mwami. Yesu urakaza mwami, Yesu urakaza mwami, Yesu urakaza mwami. Turakurorereye, ngwino Yesu twibanire, ngwino twigumanire muri no bihe bidasanzwe. Ngwino Yesu gumane natwe muri no bihe bidasanzwe. Tugumane. Haleluya, haleluya, haleluya. Urakoze Mana, ndabigushimiye, ndabigukengurukiye. Haleluya, izina ryawe rihabwe icubahiro. Nanje ndabisenze nizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Yesu abahezagire rero. Yesu abaha umugisha bwoko bw'Imana. Mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli. Mukomeze kubera amaso ubugingo. Umwami Yesu ari hafi. Yesu abahezagire cyane. Amen.